Imwenyuro TV. We got you covered. Kuva narondereye ibotike sha ibotike zino ziragoye nukuri kuro none botike Odi ibotike zino basigaye badandariza ibintu mu mazu. Wewe bitu ngo mu mazu. Naje kukubaza ko ariyo botike ngaha. Ari botike. Kubera muhira bari bantumye umuceri, ubufu, ibiharage, n'isukari. Ibotike irino. None ibotike isigaye iba mu mazu y'abantu. Wewe injira urayibona none ibindi nibi. Oya isi botike. Ni botike kwereka. Nibiki. Ugira unganze? Ugira unganze no. Oya vrema. Yaje na kintu ushaka kubwira. Wowe ugiye he? Nibiki. Ingo ngibotike. None ibotike zisigaye ziba mu mazu. Nibiki. Ntabwo urabonera. None umuntu kubaza Uriko urashira kanyano cyane. Cyana nakone. None ni yiwawe. Namera yawe. Nibiki. Namara yawe. Nibiki. Yagira. Agu. None mshaki woti. Abantu bo mu gisagara murabonera. Koriya. Nabinguke. Binguke sasa ngo mu isamba zahate no kuri yomba bari. Yomba bari. Yo. Mama takuri. Uraduza. Kimukuye ko bamuhicu. Zaguka. Kamuka roroshe muhicu. Oya ibyo nari kumurondera. Na kintu pise namaze kumuwa. Waya haye. Ayende. Abantu fisi. Aya matara abonetse. Wowe kugira uvenga terura icumu. Duti cyo cumu. None mwebwe muri abantu cyangwa muri inguge. Abonye turi uriko uravuga ngo abazite none simbaza. Rabi. Terura icumu. Yo. Yo muhibi.